wa gatatu igenekerezo rya gatatu Nyakanga 2025 musangwa ikaze yo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Dwemba z'umutima afatikanije na Jestrene Manirakiza mu buhinga bw'ivyo. Reka ntangure kubashikiriza ingingo zimwe ashimikiyeko. Urwego rwose rwa leta rutegekwa gusaba uwo ruguriye ibintu canke service inyemezabuguzi atari uko uzofatwa azocibwa ihadabu. Urongoye ikigo OBR yabimenyesheje abicishije mu itangazo. Bamwe n'abandi barashima iyo ngendo yo kugwanya ubunyonyezi ariko bakanegura ko idakoreshwa no ku bategetsi bo hejuru. Birateye ubwoba n'isoni vyo kutarekura abapfungwa basabiwe na sentare kurekurwa. Ishiramwe nabariza niryo ribishikiriza. Abatari bake babona ko n'umukuru w'igihugu atari wafise ijambo rya nyuma mu gihugu kuko ivyo ategetse bidakorwa. Basaba abarundi kuva hasi baharanire ubutungane nyakuri. Hari n'ayandi mu mpera hari ikiganiro iganuki. Ndasubiye kubaramutsa. Mwari mwajeje kuvyumva mu ntango urwego rwose rwa leta mu Burundi rutegerezwa gusaba uwo ruguriye ibintu canke service inyemezabuguzi facture mu rurimi rw'igifaransa ivuye mu twuma twa OBR. Utazobikora azoriha ihadabu ya 20% y'igiciro c'icaguzwe. Biri mu itangazo Emmanuel Mbonihankuye komiseri mukuru w'ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi OBR yasohoye kuri uyu wa gatatu Nyakanga 2025. Bamwe n'abandi mu bakozi ba leta naho bashima ko hariko hafatwa ingingo zituma ubunyonyezi bw'amafaranga yinjira mu kigega ca leta bugabanuka. Bafise amakenga ku kuntu atanga ingo zihari zituma abatanga uruhusha rwo gusohora amafaranga mu kigega ca leta nabo bamenyekana ko banyonyeje. Igikwiye ngo nuko systeme SNTT FTD yose igaragaramwo abanyonyezi mu myaka 20 maze ivanwaho hakaza iyubaha itunga ry'igihugu. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Muri iryo tangazo agira ati ndoguruye twamugina itangazo abo vyerekeye inzego zikoresha amafaranga ya leta hisunzwe ingingo ya234 yo mwibwirizwa inimero 1/12 ryo kwa 24 ruheshi umwaka 2025 ishinga amafaranga leta ikoresha mu mwaka 2025 ushira 2026. Urwego rwose rwa leta rutegerezwa gusaba uwo ruguriye ibintu canke rwakoresheje ko igikorwa inyemezabuguzi facture yasohowe mu mashini yemejwe n'ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR. Uzozana inyemezabuguzi itaciye mu mashini yemejwe na OBR azoca acibwa ihadabu ingana na 20% y'igiciro kiri kuri iyo nyemezabuguzi nk'uko biri mu itegeko nshikiranganje inimero 540/207 ryo kuwa 30 mukakaro umwaka 2025 itunganya itangwa ry'inyemezabuguzi kubigugwa na leta. Umukozi wa leta ajejwe kuriha azoca kata iryo hadabu imbere yo kuriha. Iryo hadabu ryakaswe izoca rishikanwa n'uwarikase mu kigega ca leta biciye ku makonte y'ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR. Utazobikora azohanwa hisunzwe amategeko. Ndugaye twamugina. Bamwe n'abandi mu bakozi ba leta barashima ko habandanya hashigwaho imigambi ituma ubunyonyezi bw'amafaranga yinjira mu kigega ca leta bugabanuka, ariko bakagira amakenga kata mugambi uhari uzokwerekana abanyonyeza amafaranga ya leta bo ku rwego rwo hejuru uhereye ku mukuru w'igihugu n'abashikiranganje cane w'ikigega ca leta bafise uburenganzira bwo kubona no kugena amafaranga asohorwa mu kigega ca leta, kuko bimaze kugaragara ko n'abari mu nzego za leta bo hejuru biba mu
kandi amafaranga ya leta ari naco gituma batemera kwerekana amatungo yabo imbere yo gutangura amabanga y'igihugu. Ku bwabo systeme yose ya CNDD FDD igizwe n'abanyonyezi bamaze kumenya n'amayeri menshi yo kwiba no guhuma amaso abanyagihugu mu myaka 20 imaze. Vyiza ngo yokugwaho yose hakaza systeme yubakiye kukubaha itunga ry'igihugu. Urakenuye Aline Munezero kuri iyo nkuru. Birateye isoni n'ubwoba kubona hari abanyororo barenga 100 barekuwe na sentare ariko bakagumizwa mu ibohero. Ivyo bishikirizwa na Nshimirimana Jean Marie azarukira imbere y'amategeko ishirahamwe Ntabariza ryitaho agateka k'abapfunzwe n'imiryango yabo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa 3 Nyakanga 2025. Mu matohoza iryo shirahamwe ryagize rivuga ko ryasanze hari abanyororo barenga 100 barekuwe na sentare ariko bakagumizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ku bwaryo ngo birakwiye ko abashikiriza amanza bo kwihanura bakarekura abantu bari mu mvuto kandi sentare yaremeje irekurwa ryabo. Abatari bake bakaba bama basemereye bavuga ko amarira yo mu majambo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarize agishikira ubutegetsi ngo yasanze igisata c'ubutungane carapfuye yarayo gusamaza abarundi. Muri kino gihe ariwe mucamanza mukuru mu gihugu ngo nta handi vyopfira ivyo kurekura abasabiwe na sentare kurekurwa atari kuri we nyene ngo kuko avyumvise yovuga rimwe gusa abo bantu bakarekurwa. Abo barundi bakaba baguma basaba abarundi bose kutaguma basamazwa n'amajambo y'ubutegetsi bukomoka muri CNDD FDD, bave hasi baharanire ubutungane nyakuri mu gushiraho indongozi zubahiriza amategeko. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Nshimirimana Jean Marie arongoye ishirahamwe Ntabariza atera kamo kandi abitwa ko bari mu nzego zatowe baguma bavuga ko baje gutwarira neza bose na cyane inama nshingamateka na nkenguzamateka kugira icyo bakoze mu banyororo barekugwe bashobore kwidegembya. Aho agasaba izo nzego ko zotuma ko umushikiriza amanza kizigenza wa Republika bakamubaza igituma abo bantu babandanya bafunzwe ataco bazira. Ni mu gihe kandi hari n'abandi bafungwa benshi batagira amadosiye bafunzwe ku karenganyo batazi icyo bagirizwa batigera banaburana. Ibyo byose birazwi n'abarongoye amabohero hamwe n'abakora mu gisata c'ubutungane y'amarabira birahijya ngo banezerejwe nuko bo bidegembya bakagira mu miduga myiza baguriwe na leta bagataha heza. Abo bajyamitse mu bihere ataco bazira bakabirengagiza nk'uko bamwe mu miryango ifise ababo bari muri ako karenganyo babivuga ngo birababaje biteye agahinda. Kubijanye nuko hari abanyororo barekugwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ariko bakagumizwa mu mvuto, Nshimirimana Jean Marie avuga ko hari inzego zimwe adashima kuvugira kuri za mikro z'abamenyesha makuru abazirimwo baca batanguranwa bakavuga bati uyu ni gwanje mumurekure. Ivyo rero ngo ntibyategezwa kubaho iyo umukuru w'igihugu avuze ati naka natahe ndagize ikigongwe ngo nta muntu ari hejuru y'umukuru w'igihugu. Ku bwa Jean Marie arongoye ishirahamwe Ntabariza ivyo byovaho kugira umunyororo ntabe igikinisho kuko muzima ari katihabwa. Ishirahamwe Ntabariza rivuga ko rigiye kurungika mu nama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe no kumushikiranganje wa mbere urutonde n'amazina y'abanyororo bari mu mvuto kandi bararekuwe n'amasentare. Ivyo biruko mu gihe abatari bake bama basemereye bavuga ko amarira yo mu majambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarize agishikira ubutegetsi ngo yasanze igisata c'ubutungane carapfuye yarayo gusamaza abarundi. Muri kino gihe ari wo mucamanza mukuru mu gihugu ngo nta handi vyopfira ivyo kurekura abasabiwe na sentare kurekugwa cankwe abo yagiriye ikigongwe atari kuri we nyene ngo kuko avyumvise yovuga rimwe gusa abo bantu bakarekugwa. Evariste Ndayishimiye ngo yokwemanga ko atari we afise ijambo rya nyuma mu gihugu mu gihe ivyo avuze bidakurikizwa
gutanguzwa. Abo barundi bakaba baguma basaba abarundi bose kutaguma basamazwa n'amajambo y'ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD, bave hasi baharanira ubutungane nyakuri mu gushiraho indongozi zubahiriza amategeko. Nawewe Ninete Nancy Mutoni, reka ndagukengurukire kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza. Hagati aho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubandanya kunyuruza abantu bamwe bakaburirwa irengero, nk'uko tubisanga mu cegeranyo c'ukwezi kwa Nyandagaro 2025 c'ishirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu mu Burundi, Akate Burundi. Kuwa mbere Nyandagaro uyu mwaka wa 2025, uw'amahoro Neri Rite w'imyaka 27, umudandaza ku isoko ya Kotebu i Bujumbura, akaba yaba muri Buterere ya kabiri, yarahagarikiwe aho yarasanzwe acururiza n'abagabo babiri bambaye umwambaro w'igipolisi bamenyekanye nk'abakozi b'iperereza ku babiboneye. Bakimushikira abo bagabo babiri bamwatsa telefone barazinyegeza, baca baramujana mu modokari ya double cabine ifise ibiyo bitabona itagira imparati. Gushika ubu abiwe nta gakuru. Kuwa munani Myandagaro 2025 Haji Hakizimana arongoye agence HGS yunguruza abantu ikorera ku isoko kwa Siyoni Bujumbura, yaratwawe na Colonel de Police Jean Claver Nduwayo atwara iperereza ku kibuga c'indege Merkiro Ndadaye, amufatiye hafi ya stade Intwari mu gisagara ca Bujumbura. Naho Haji bukeye bwaho yagize amahirwe akabonekana, kuko vyari vyamaze kumenyekana amafaranga yarafise yose bayamwambuye hamwe n'urupfunguruzo rw'imodokari yiwe. Colonel de Police Nduwayo Jean Claver akorera iperereza ritwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu yaciye arekugwa aritahira. Kuwa 11 Myandagaro 2025 arakaza Lewis w'imyaka 21 wa Mugasekebuye komine Mugere mu ntara ya Bujumbura, yaraburiwe irengero. Abanyagihugu bavuga ko Lewis yanyurujwe n'abantu batamenyekanye. Kuri iryo kenekerezo nyene Daniel w'imyaka 30 avuka ku mutumba Butamenwa zone Nyabikere komine Shombo, yaraburiwe irengero kandi yarari mu minwe y'igipolisi. Kuwa 15 Myandagaro 2025 abanyororo batatu bo mw'ibohero rikuru rya Ngozi, Bayubahe Isidore Nimubona Ildefonse na Ernest, barahawe abakozi b'iperereza batanzwe n'umukuru w'iryo bohero. Ishirahamwe Akate Burundi rivuga ko amakuru rifise amenyesha ko Bayubahe Isidore ashobora kuba yaramaze kwitaba Imana biturutse kwihohoterwa yakorewe. Nayo Nimubona Ildefonse amerewe nabi, ntashobora guhagarara nawe nyene kubera ihohoterwa yakorewe. Bose uko ari batatu bakaba bari bashikanywe mw'iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi i Bujumbura. Bamwe n'abandi bakaba bavuga ko bazoruhuka amahano ya CNDD-FDD ari uko intwaro ikomoka kuri uwo mugambwe izoba itakirangwa mu gihugu. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu gice ca kabiri ihariwe ikiganiro. Muko mwavyumvise, uyu n'umwanya w'ikiganiro Iganuke. Kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu Nyakanga 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Ezekieli, ikigabane ca 34 kuva ku murongo wa 11 gushika ku wa 13, gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu gikurikirana. Akunzi namwe banywanyi ba radio Haguruka, uko musanzwe bimenyereye muno mwanya w'ikiganiro Iganuke, wari umwanya tuganira ku majambo y'Imana, aho twumva Iganuke Imana ifitiye abarundi aho bari hose, Iganuke bashikiriza biciye mu ijambo ry'Imana. Uno munsi rero Iganuke ry'uno munsi rishingiye ku ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo c'abavugishwe n'Imana Ezekieli, muri Ezekieli igice
igice ca 34 turahera ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 13. Reka dusome izina rya Yesu Kristo. Kuko ko ari ku mwami uhoraho agize ati raba jewe ubwanje ndigiriye kurondera intama zanje ndazibariritse nk'uko umwongere abariritse umukuku wiwe mu gihe ari mu ntama ziwe zasabagiriye kure, niko nanje nzobariritsa intama zanje, nzozikiza ndazikura ahantu hose zasabagiriye ku munsi wo gufurangana w'ubwira kabiri, kandi nzozizana ndazikuye mu mahanga ndazikoranirize hamwe, ndazikuye mu bihugu nzozizana ndazishikane mu gihugu cazo bwite, nzoziragira ku misozi y'Ibwisirayeli iruhande y'imigende y'amazi n'ahantu hose hari abantu mu gihugu. Imana yacu ihabwe icubahiro. Aha ni mu gihe abanyisirayeli bari barasabagiye, bari barahuye n'ibibazo, barasabagira, baratatana, bagenda mu bihugu bitandukanye. Nk'uko uno munsi natwe abarundi, ihanga ry'abarundi ryasabagiye kubera ibibazo vyagiye biba mu gihugu cacu. Imana itabare cane. Hari abari mu buhungiro mu bihugu vyo mu karere, hari abahungiye mu bihugu vyo kure vyo hakurya y'amazi, yewe hari n'abari mu masite de déplacer bari mu gihugu ugasanga ni impunzi mu gihugu cabo, hari n'abandi babuze bacira nayo bamira bakareha guhunga atari uko batahuye n'ibibazo, ariko buriyo baja niyo bava. Imana itabare cane. Ariko rero igana uko uno munsi Imana izaniye igihugu c'u Burundi, Imana izaniye abarundi bose aho bari hatandukanye, abari kure n'abari hagufi niri. Rero niko Imana yari ivuze ngo kuko ari ku mwami uhoraho agize ati raba jewe ubwanje ndigiriye kurondera intama zanje ndazibarikirize nk'uko umwungere ababarikiriza umukuku wiwe mu gihe ari mu ntama ziwe zasabagiriye kure, niko nanje nzobariritsa intama zanje, nzozikiza ndazikure ahantu hose zasabagiriye ku munsi wo gufurangana w'ubwira kabiri. Imana itabare cane. Ndababwira ngo uno munsi iganuka Imana izaniye abarundi nuko igiye kubariritsa, nuko igiye gusubira kubaka igihugu. Iki gihe Imana yari imaze gukuraho ivyatuma Isirayeli bahunga, ico gihe abansi babo babatoteza babamura mu gihugu cabo, Imana yari imaze kuhangana nabo, imaze kubatsinda. Imana kiravuga ati rero ngiye kubariritsa. Imana itabare cane ngo mbariritse abahungiye kure n'abahungiye hagufi, ngo nk'uko umwungere abariritsa intama ziwe, ngo niko nanje ngiye kubariritsa intama zanje. Imana yacu yagwe icubahiro. Nagira rero mbabwire yemwe bantu mugore watandukanye ngo Imana iraje kubariritsa aho muri hose. Hari n'abari ahantu kure bagiye ahantu batabona ingene bosubira mu gihugu cabo. Hari igihe umuntu agera ahantu agakumbura iwabo, nk'uko abanyisirayeli bageze igihe bakavuga ngo dukumbuye ya mazi y'iwacu. Bari bicaye ku migezi y'i Babuloni ngo baricara bakarira bibutse iwabo. Imana itabare cane. Hari abaririmbyi twigeze kumva baririmba ngo nkumbuye iwacu, maze twumva bashinyagurira ngo mbega none ngo iyo misozi yibo bakumbuye ngo bayisize ntibahazi. Imana itabare cane. Ariko uno munsi iganuke ndabazaniye yemwe bantu muriko muratwumviriza muri hose, nuko Imana igiye kubariritsa umwe wese ahari, iriko irabariritsa kugira ngo imusubize mu gihugu ciwe imutahukane. Kandi iravuze ngo idushire ngo ahantu ngo hafi y'imigezi. Imana itabare cane. Itunganye igihugu neza, isubize ibintu mu buryo, abantu basubire kubaho mu mahoro n'umutekano. Umuntu asubire yishire yizane mu vyiwe no mu biwe, umuntu asubire aryame asinzire atikanga ngo sindamuka, atakebaguzwa ngo ntibuca. Imana itabare cane. Ariko Imana iravuze ngo kuko Imana agize ngo ariko arabariritsa, ngo nk'uko umwongere abariritsa intama ziwe, ngo akazegeranya akazisubiza ahantu, ngo niko n'Imana nayo igiye kubariritsa. Imana yacu yagwe icubahiro. Imana iriko irabariritsa yemwe bantu muri mu buhungiro, yemwe bantu muri aho munyegeye, yemwe bantu mwabuze aho muja niyo muva, yemwe bantu mwabuze mucira nayo mumira. Ndababwira ngo uno munsi Imana iriko irabariritsa. Imana yacu yagwe icubahiro. Ijambo rirongera avuga ngo kandi nzozizana ndazishikane mu gihugu cazo bwite, nzoziragira ku misozi y'Ibwisirayeli. Imana itabare cane. Azoturagira ku misozi y'i Burundi. Imana yacu yagwe icubahiro. Iruhande y'imigezi y'amazi n'ahantu hose hari abantu mu gihugu. Imana yacu yagwe icubahiro. Imana yacu ishigwe hejuru. Nagira ndabaremeshe rero yemwe bantu mugore mu buhungiro, yemwe bantu mwasabagiye, ngiriganuka umunsi Imana ibazaniye, ngiriganuka Imana ibazaniye. Iravuga ngo kandi nzozizana ndazikuye mu mahanga ndazikoranirize hamwe, ndazikuye mu bihugu nzozizana ndazishikane mu gihugu cazo bwite. Imana yacu ihabwe icubahiro. Nta kintu kibabaje nko kwitwa impunzi, nta kintu kibabaje nko kwitwa kavantara, nta kintu kibabaje nko kubona iwanyu nk'inzu y'umwishwa. Ariko Imana
iravuze ngo igiye kutwegeranya, igiye kwegeranya abarundi. Yemwe barundi mwasabagiye, imuhumure akiriganuka uno munsi, Imana igiye kubegeranya, Imana igiye kwegeranya abarundi, ibakonereze mu gihugu cabo bwite, ibakure mu bihugu basabagiriyemwo. Hari abasabagiriye mu mazinga, abari muri ayo mazinga batabona ingene bo bisohoka mu ivyo bihugu, kuko bamwe bagiye n'ubwato, abandi bagenda baca mu nzuzi, abandi baca mu nzira zigoranye cane, bariyumvira ingene bazosubira kubona imisozi y'iwabo, bakiyumvira Tanganyika bakayikumbura, bakiyumvira ibyiza vyo bakabikumbura. Ariko iriganuke uno munsi Imana ibahaye nuko igiye kwegeranya abarundi, ibasubize mu gihugu cabo bwite. Abumvise aya majambo, Imana yamwije duhana umugisha, kandi mwakirira iganuke. Buri muntu wese ahari wakirira iganuke, kuko ari kuhora hagize. Imana nyine isi n'ijuru ihabwa icubahiro. Data turagushima kuko uri Imana igira neza, uri Imana itabara. Tugushimiye kubonye ihanga ry'abarundi ingene ryasabagiye, iyo batataniye mu bihugu bitandukanye, ukabushimye kubegeranya ngo bakoranize mu gihugu cabo bwite. Maze ucubaha igihugu gitema amata n'ubuki, ucubashira hagufi y'imisozi itemba amazi. Urakoze, ugiye gutunganya igihugu, maze utahukana basabagiye basubiye kuba mu gihugu gitema amata n'ubuki. Uri Imana ikora ibikomeye, natwe bigushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ni hano amakuru n'ikiganiro mwateguriwe bigarukiye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kubitega abiri. Ndasubiye gukengurukira n'abitanze bikaboneka bikongera bikabashikira. Imana ibandanye kubarinda. Ndabike bantuye mwese musigara amahoro naho ubutaha.